hari umupolisi nabonye yarafise inkoho naragize tentative yo kuyimwaka kugira ca nirasa ariko rero ndamwegereye wewe yaciye asunika bica bituma rero ntashika kuri ico nari nifuza. Jende umuntu asanzwe akundana yitonda agenderanira n'abandi nkunda abantu nkakunda n'ivyo tuba turiko turakorana hama ubwa mbere nari nzi yuko abantu bose bameze nka jewe bakundana nka jewe urwo rukundo narufata yuko ata muntu n'umwe yokorera ikibi yundi. Twarakoranye umugambi n'abantu ndabishiramwo urukundo rwinshi, ndabishiramwo inguvu nyinshi, ndabishiramwo umwanya mwinshi ku buryo numva ndiko ndabikora ntekaniwe. Rero muri urwo rugendo hama ivyo twavuganye n'abo bantu muri iyo migambi twagize ntitwahurije ku bintu bimwe bimwe bigize uyo mugambi. Ni ukuvuga yuko bameze nk'abahemuka, bakoze ibitashimishe umutima wanje, bituma rero ndabiyumvira nabi, ndababona nabi, bituma mbere ngira n'umutima uhakwa guhagarara kuko nahatse kwiyaka ubuzima, nabishiramo umutima wanje wose. Iyo ushize rero ikintu mu mutima wawe wose narumva yuko atakindi kintu gishobora kiza kubihagarika kuko nari mbona yuko ngira ndonka akazi, nari mu buzima butameze neza, umaze imyaka ushomereye, rero ugaca ubona ugira ushikire ca kintu wagumye wiyumvira imyaka n'imyaka, wagizemo investissement nyinshi y'umwanya, y'ubwenge, wanashaka y'uburyo, ugaca usanga rero umutima umeze nk'utabuka, bameze nk'utabuka kuko ndibuka ico gihe ndiko ndabiyaga n'abagenzi twari kumwe, hariho bamwe bavyumva, ariko rero tumaze kugira ahantu tubivuganira hamwe nk'inama, abo bantu baranyihakanye nkuko umengo nta na kimwe twavuganye, kandi twe twavuze tuti burya ibintu biriko birakorwa uku sivyo. Ariko rero kubera ba bantu batameze kumwe, hariho rero abantu bace bavugana kundi bamera nk'abandetona, niko novuga, baramanipula, baragira ishuruyeri ku buryo usigara nsanga ndi umwe. Rero ko usanga ndi umwe byaratumye hoho sinzikara cane, niho rero guca ntangura kuvuga amajambo menshi. Ayo majambo menshi rero yo kubereka yuko ari abahemu bameze nka Yuda, badandaje umwana. N'ico gihe niyita umwana w'Imana kuko nabona umengo bo ivyo bakora sivyo. Rero kandi n'umutima wa nari nawushizemwo, nababwiye umutima nari nashizemwo wose, kuko ni nka kwa kundi uvuga uti iki kintu nico uburaro n'uburamuko, uzi ko uburaro n'uburamuko. Rero niho naciye ngenda muhira, nasanze hugaye aho naba, petit frère yatwaye urufunguruzo. Rero niho naciye mfata rero ngenda ahantu mw'ishamba, ngiye kuvuga ati reka ngende kwita nko mu ruzi canke ahandi hantu ku manga kugira cepfa. Ariko urumva ntivyakunze kubera aho nagiye nta manga yari ihari, nta ruzi rwari ruhari rutuma niyaka ubuzima, kandi nta n'ikintu kindi novuga kinyaka ubuzima nabonye. Ariko mu mutwe wanje nari numva napfuye, hari habuze gushikayo gusa. Nshitseyo naragerageje kwiboma ku biti, nasanzeyo ku mahwa, ariko mahwa ndatabagurika, impuzu ziratabagurika. Niho rero iciyumviro caje mu mutwe, tereka ngende kuraba umwe muri bo ndabe ndamuteka iryo shavu, kuko nari nshavuye cyane, numva mu mutwe ntameze neza cyane. Niho rero naciye mva ngaho nirukanga, malheureusement naciye nshikira rero kuri uyo mugenzi wewe twari dusanzwe tunazinanye cyane ishavu ku mwana nahasanze. Uyu mwana nari muri amenyo yo kwitama. Rero uyu mwana ndamuri amenyo, urumva byitwa ko ari we nagiriye nabi, byitwa ko ari we nagiriye nabi, niwe yaguye mu mporero. Ni ukuvuga iyo ndahasanga nk'uyundi nari kumwitako atanyishe, n'indi nari kumwicura, vyumva. Rero ico gihe umwana ndamuri amenyo niho rero bace bamfata, bace haza abantu baramfata
barantwara kwa muganga, ivyakurikiye ntavyo nzi ingene vyaciye bibandanya, ariko ndibuka yuko namaze iminsi itari mike mu bitaro banteye inshinge zinsinziritse, ndamara umwanya, niho rero nagiye ntangura kubona abantu baza, ariko nico gihe sinari bwakire kuko naguma mvuga amajambo menshi, hariho bamwe ntibuka, hariho ayandi bari bangwaje baza barambwira ati wavuga ibi wavuga biriya, nkumva ko nari mu bihe bibi bitoroshe. Ivyo naciye bibandanya, naciye mba aggressive cane, cimba aggressive, umuntu wese namubona ko ari mubi, nta muntu numwe twahura nabona ko ari muzima, bose naraguma ndabikeka yuko bameze nabi, nta buzima bwiza nasubiye kubona, naguma mbona umengo ni bibi byose, ibintu byose cyangwa ni bibi. Hari hasigaye kuguma nigwanako, ariko nigwanako merewe nabi, ngwaye kabisa kuko bariko barambwira, kuko hariho byo ntibuka, bariko barambwira ibintu nagira, harimo ivyari biteye isoni, harimwo kuko narikura n'impuzu, ugasanga ndiko ngenda ndi gusa, ugasanga ndiko ndahagarara imbere y'umuduga nshaka ko zingonga, ariko urumva bari babonye ko namaze kugwara nyene neza. Ivyo bintu byose rero byarerekana yuko nshaka gupfa, ariko vyanse ko mbura ikindi kintu. Ndibuka hari umupolisi nabonye yarafise inkoho, naragize tentative yo kuyimwaka kugira ca nirasa, ariko rero ndamwegereye, wewe yaciye ansunika, bica bituma rero ntashika kuri ico nari nifuza. Cyane abagenzi, hariho abantu bangendeye n'ubu nkifise ama image yabo mu mutwe, baza kundamutsa bandemesha, abo barafashije cyane. Twarabonanye kandi n'abapatiri, abasenzi bangiriye akamaro nabo nyene cyane. Hariho n'abizereye by'inyifato nabo nyene bafashije cyane. Ndibuka nyakwigendera Professeur Suguru Silver yarafashije cyane, naramwituye. Ico gihe rero niho natanguye kumva yuko merewe neza cyane. Yego je novuga ko nararusimvye kuko ubu ndakora akazi, kandi nibaza ko ivyanshikiye aho nshikira ibindi vyanshikiye nibaza ko bitosura kunshikira. Rero icamfashije nico nohanura abandi, imiryango cane, burya umuryango urafise igikorwa kinini co gushigikira umuntu ari mu bibazo nk'ibi. Hariyo abantu bibaza yuko ikibazo ngo ni gitoya, burya bivana n'uruhara ujya muntu cashikiye yabifashe mu uyo mutima, ku kuntu vyakira ukabigira bininiya, witaho ico kintu ukakigira ikintu kiguha ubuzima. Burya no mu kugusinzikaza niko bigenda, yaba mu rukundo, yaba mu kazi, ahantu hose uko ubishira ku mutima cane niko binagusinzikaza gose. Nabo tuvukana baraja barasohokana, bankura mu nzu sinikumira, banasohokana bakanjana mu handi hantu nkahindura ivyiyumviro. Ndibuka twarajana no mu bindi bintu nkunda gukina binjohera, abagenzi banje bakabahamagara, kuko sinashobora kubahamagara je nari nkiri muri leta zitari nziza, habakaza kundamutsa basanga aho nari nashikiye kuba bavukanye. Uko kuntu rero baza barashikira bansohokana, bantwara muri ibi bitabatera isoni, ivyo byaramfashije cyane. Ikindi ntokwibagira kuvuga nuko abantu muri rusangi batoza barirengagiza ingwara umuntu zamushikiye, kuko indawo ibazo wayirayeko. Je byaranshikiye, ndazi ce que ça fait, ikintu kije mu mutima ukagihura ikibanza mu mutima kiragusinzikaza koko. Rero ako gato wibaza ngo ni gato kuri wewe, ariko bivanye n'ingene umuntu yakira ico kintu aba arimwo, abagihaye uruhande runini ko kukigira iciwe. Rero mu gihe rero kimusinzikaje, ntituvuge ngo urumva ngo yagiye mu ntege nke, bakaguma bavuga ati bijya ivyo bintu by'uburofa byo mufasha byo muwereka yuko yagwaye mu mutwe, bakabifata nabi cyane, kuko nk'akantu gatoya kaza kateco kamaze. Ujya muntu vyashikiye wewe yagihaye umwanya munini mu mutima no mu mutwe. Nivyo bihimba bigize umuntu. Umaze rero gushika ikintu mu mutwe wesha no ku mutima, uko kiba kingana kose cyangwa uko kiba kiboneka ku bandi bantu baturaba, kiba gikomeye cyane kuri uyu muntu aba gifise.